Turabaramukije kandi turabahaye ikaze mwe mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri imbonesha kure yacu kandi yanyu ni Hejuru TV. Turi kwa Mungu kwigenekezo rya 23 ukwezi kwa gatatu 2025. Turabahaye ikaze mwe mudukurikiye mwe mukurikira amakuru hamwe n'ibiganiro tubagezaho ku ngingo zigiye zitandukanye, yaba iza politike, iz'umutekano, iz'agateka kazi na muntu, iz'ubutungane bivugwa hirya nino. Amakuru abavugwa ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha makuru hari bitangazwa n'abategetsi, ariko kandi tukanibanda no ku matoza tuba twabakoreye mu bisata bigiye bitandukanye. Uyu mwanya rero mutwemerere tubaramutse kandi tubahe kaze mwe mudukurikiye mu Burundi, mwe muri mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure. Mwese turabakunda kandi mukurikira ivyo tubagezaho, turabakengurukiye cyane. Ku mugoroba w'ejo niho twabagejeje ko biriko biravugwa cyane ku bagabo batatu, harimo Generale Prime Niyongabo, umukuru w'igihugu Generale Neva, hamwe n'umushikiranganji wa mbere Generale Gervais Ndirakobuca, tibagiye kandi n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD. Ibintu rero ngo vyoba bitanguye gufata iyindi ntera, biriko birahindura isura umwanya n'umwanya. Hari inkuru rero twaraye tubatohoreza ku mubano wa Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika, ubwo n'umushikiranganji wa mbere hamwe n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Muri iyi minsi rero bitameze neza, duhora tubibagezaho, ariko kandi iyi nkuru ikubiyemo byinshi bigiye bitandukanye ku vyashikirije Gervais Ndirakobuca yoba aruhijwe no gufatwa nabi cane n'umukuru w'igihugu. Abenshi bakavuga ko baravuga ko intumbero yo gutanga imihoho Gervais Ndirakobuca yoba yarayigiyemwo, ariko bikamufumana, ndetse abajenero bakomeye cane bakaba baramwicaze bamubuza gukora ivyo bintu, ngo vyoba ari akamaramaza. Ariko rero ntawuzi ko yo kubahuka no kuvuga ku mugaragaro ko atanze imihoho nk'umwe Alice Nzomukunda yabikora muri Nyakanga 2006. Ivyo rero bikoze vyose no kwiyahura, kuko rimwe mu masoko yacu mu iperereza ryaratubwiye ko biteguriye guhagarika Gervais Ndirakobuca hamwe yoherahira agatangaza ko atanze imihoho. Bivuze ko Gervais Ndirakobuca ashikirije ko atanze imihoho aca afungwa. Adatenze imihoho kandi azorindira ico President Ndayishimiye azomukoza aho azoshakira. Mu kurindira rero ndakugarika azoba aranywa umuti urura, nk'uko nawe yavyifurije abarundi igihe kiraho. Abarundi bakaba barindiriye inyishu ku bibazo bihanze igihugu mu gihe urongoye leta yemera ko atavyo ashoboye. Gervais Ndirakobuca yoba yaranumye muri aya mezi menshi aheze. Yaramenyerewe nk'umuntu avuga ari kijana mu ngingo rero yama afata, rikaba vyavugwaho gutandukanye n'abanyagihugu. Abenshi bakibuka ivyo kugara amatukutuku kugira ntashike mu gisagara ca Bujumbura, ndetse ingingo yo kubomora amazu yegereye amabarabara amwamwe. Ariko Gervais Ndirakobuca wahora avuga gutyo bigahita bishigwa mu ngiro, ubu nawe bariko baravuga bikamushigwa ko mu ngiro. Ese boba bagiye kwahukana Gervais Ndirakobuca na Varisito Ndayishimiye? Reka tubirabire hamwe ku buryo burambuye muri aya amakuru. Umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca yoba ariko araca mu bihe bitoroshe. Iruhande yo kugena asigaye aboneka gake, niyo abonetse naho agakoresha imvugo y'umuntu ataca ashoboye. Ubu rero hakwigizwa ibihuha byinshi bivuga ko yoba ari mu nzira yo gutanga imihoho kuba umushikiranganji wa mbere, mu gihe umukuru w'igihugu afise ububasha bwose. Bisanzwe bitoroshe no kuba umushikiranganji wa mbere wa President Ndayishimiye, vyo biza biruhisha kurusha. Benshi rero bakaba barumvirije n'ivyo Bunyoni yoba yaratangaje avuga ko gukorana na Varisito Ndayishimiye biruhisha. Uretse ko abarundi rero basigaye banamwibagira kubera avuga gake, Gervais Ndirakobuca yumvikanye muri aya mezi aheze koresha imvugo itandukanye n'iy'umukuru w'igihugu. Akarorero ni kubirabana n'igitoro. Hari kandi n'inyuma y'igitero giheruka Buringa mu ntara ya Bubanza, aho abegereye Ndayishimiye bo bitwararika kwagiriza u Rwanda. Gervais Ndirakobuca yakoranije abajejwe intwaro n'umutekano mu karere k'uburengero bw'igihugu, agira ati abateye turabazi, ni bene wacu, n'abana bacu. Imvugo isa niyegeranye na President Paul Kagame w'u Rwanda, we yavuze ko atawateye Burundi ahubwo ko leta yiteye kugira yagiriza u Rwanda. Mu nama nshinga amateka Gervais Ndirakobuca rero twari babwiye abajijwe ivy'igitora, akaba yarishuye ati nk'umushikiranganji wa mbere nta nyishu mfise kuri ico kibazo. Mu bindi bihugu rero iyo bigenze gutyo, umukuru wa leta yishuye gutyo yoca asabwa gutanga ibihuha, hakaza uwubishoboye. Ingozi rero ho
Gervain Ndirakobuca yigeze gutomora neza ko atazoreka kuvuga ibitameze neza naho ataca ashoboye kubikoraho. Gervain Ndirakobuca akaba yaragize ati ikibi nuko novuga amakosa ni imvugo rero yumvikanamo umubabaro ku mutegetsi ubundi azwi avuga ategeka gusa. Hari na benshi bumvishe Gervain Ndirakobuca ariko arasaba ikigongwe ko yabeshe imbere y'inama nshingamateka. Ubwo rero yariko aratangaza ku birabana n'agahembo abakoze rusansuma bari guhabwa. Gervain Ndirakobuca mu nama nshingamateka yemeye ko bahembwe ariko mu nyuma rero akaca asaba ikigongwe ku mugaragaro avuga ko ivyo yashikirije ari ibinyoma. Igihe General Alain Guillaume Bunyoni yakurwa hari mu rwimuto y'abagenerali wamuhamagaye ngo asigure ko vyabagendekewe na President Ndayishimiye yoba yarabishe yagira ati ninde yoshobora gufasha umuntu avuga ko azi vyose kandi ashoboye vyose. Igisata cyose avuga ko ibikorerwamo yo ari we abizi nta numwe aronka ico avuga. Felicite Ndayishimiye ntiyubahiriza abategetsi bo munsi yiwe n'ibibazo bijanye n'ubushikiranganje butandukanye abyivuganira n'umushikiranganje umwe vyerekeye ntabicisha ku mushikiranganje wa mbere. Abashikiranganje rabategeka atabamenyesheje numwe amenyesheje ubatwara mwe muri bo ugasanga begereye umukuru w'igihugu kurusha n'umushikiranganje wa mbere. Muri ico gihe rero umushikiranganje wa mbere asigara atakibanza agifise kandi atubahwa nabo atwara. Mu gihe umukuru w'igihugu rero yamakuru buga umwanya wose akoranye inzego zose umushikiranganje wa mbere arabura nawe ico akora mu gihugu hagati. Niyo mpamvu Gervain Ndirakobuca atakiboneka mu gihe akiri umushikiranganje w'umutekano n'intwaro hagati mu gihugu yaboneka umwanya wose ari watora umuti w'ibibazo. Umushikiranganje wa mbere agira ikindi kibazo gikomeye kijanye n'umupfasoni mukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye. Uyu nawe nyene ari ububasha bwo gutegeka abashikiranganje bamwe ahandi naho akiha kurangura imirimo imwe ya leta. Imfashanyo zihambaye z'igihugu rero akaba zihindukiza akazijana mu migambi y'ishirahamwe ryiwe akongera agasaba ubushikiranganje guhagarira iyo migambi. Umushikiranganje wa mbere yovuga iki imbere y'umupfasoni mukuru w'igihugu ko imigenderanire ya General Bunyoni na Angelina Ndayishimiye yari yifashe nabi niko ni ya General Gervain Ndirakobuca na Angelina Ndayishimiye yifashe nabi. Igihe Gervain Ndirakobuca yashinga leta umushikiranganje yavuze ko adashobora kumugira muri leta ni Tadei Ndikumana bari barashwanye igihe bari barasangiye kurongora ikigega cyo kugwanya coronavirus. None Angelina Ndayishimiye rero akaba yarisemwo Tadei Ndikumana ngo amubere umuhuza bikorwa mu biro vy'umupfasoni mukuru w'igihugu. Tadei Ndikumana rero akaba afise igihagararo c'umushikiranganje nk'uko Angelina Ndayishimiye yoba yarahaye n'ubutumwa Gervain Ndirakobuca ko atajambo afise mu bikorwa vy'umupfasoni w'umukuru w'igihugu. Hage rero haduka n'uturwi twinshi two gutembagaza umushikiranganje wa mbere. Ni mu gihe umushikiranganje wa mbere atubahijwe n'umukuru w'igihugu bamwe bashikiranganje baca baja mu migambi yo kumusubirira. Twabwiye ko ari akarugwi kashinzwe ko kwamamaza Robert Shingiro ako karagiye mu matwi y'umukuru w'igihugu karamwumvisha ko Ndirakobuca adashoboye amabanga yamuhaye yo musubiriza n'umusovire nka Shingiro. Kugeza ubu rero ntawe uzi ko Felicite Ndayishimiye azumvira ku karwi. Amata dusumira rero avuga ko General Ndayishimiye washaka ko Ndirakobuca asubirwa na Lieutenant General Gabriel Nizigama batazira Tibiya. General Ndayishimiye akaba asanzwe yifuza ko amabanga akomeye y'igihugu yose yicaramwe inshuti ziwe kikumbure necoroshe ko umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere aboneka bava mu karere kamwe. Amategeko ntabibuza ariko abandi ba general nibo vyakira neza. Nibona nivyo natahurika ko umukuru w'igihugu agena mu babanga nk'ayo mukuru umuntu yari yakuriye rimwe na Bunyoni amwagiriza ubusuma. Kwebwe rero hariko haribazwa niba General Gervain Ndirakobuca azotanga imihoho canke azorindira kubogozwa kuko gutanga imihoho boca bamukurikirana mu butungane bigaca bifatwa nkaho agiye gufungwa. Ariko nanone kurindira kugira ngo abogozwe vyo bavyerekana ko Felicite Ndayishimiye adashoboye gukorana n'abandi bari muri leta yiwe cane cane ku ruhande rw'umushikiranganje wa mbere. Murazi ko Alain Guillaume Bunyoni yoba yaramazeho igihe gitoyi adashiraho Gervain Ndirakobuca. Ni ukuvuga ko Gervain Ndirakobuca rero abogojwe boba babaye abashikiranganje batatu muri manda imwe ya President Felicite Ndayishimiye. Vyo bavyerekana Fabrice ya umukuru w'igihugu General Neva birekana ko adashoboye gutwara nabo baba bari kumwe. Gervain Ndirakobuca rero ni gutyo vyoba vyifashe mu gihe rero tubatoreza n'izindi nkuru muzokurikira hanyuma kuri iyi mbonesha kure ya Hejuru TV.
Ku rundi ruhande rero umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye akagira ati sinumva ingene habura amafaranga mvamakungu yo kugura ibitoro kandi igihugu cy'u Burundi gifise umurima w'ubutare weze duheruka gupima ivu riri mu Kiruhura mu ntara ya Cibitoke tugasanga ryuzuyemo ubutare bwa titani gushika ku bice 87 sinshobora gutahura igituma dukenye. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yabishikirije kuwa 20 Ntwarante 2025 aho yari yakoranije indogozi mu bushikiranganji bw'ubutare n'agataka mu manama yo kurabira hamwe ibikorwa nyamukuru vyakozwe mu kiringo c'imisi 100 catanzwe kugira ngo indongozi zose zerekane ivyo zizokorera abenegihugu. Umukuru w'igihugu akaba yaragize ati ubu bushikiranganji bwo abenegihugu bose bahanze amaso nibwo umutima w'ubutunzi bw'igihugu, ariko turavye Burundi kuvaho bwabereyeho duca twibaza nimba iryo tunga ryoba ririho vy'ukuri. Ngo mwebwe abenegihugu bose baraba kuko Burundi barafise umurima weze butegerezwa kwikora ko ari bwo butare. Rero ngo nivyo kumvikana ingene dufise umurima weze hanyuma tugaca tuvuga ko turakenye. None hoba harabuze kugira ngo uwo murima uturamire. Maze imisi ntembere igihugu ndaba ibijaye n'ubutare njewe narumiwe kweri sinshobora kumva igituma dukenye narumiwe. Wonyene n'ubu muherutse kubona umuntu mperutse gutuma ko ntiyora iryo vu riri ngaho rizane hano turironge turabe. Nasanze iryo vu ari ubutare gusa. Ico gihe rero twariko turaba ubutare bwa titani buri mu Kiruhura mu ntara ya Cibitoke twasanze ivu ari ubutare gusa gushika ku bice 87 aho twoshobora kuvuga gute ko Burundi bukenye dufise umurima nk'ubu. Aha rero ni hamwe gusa mvuze aho hose nagiye ndatembera ndaba nararavye butari bw'icuma dufise nko mu ntara y'Amakamba, Gitega, Butihinda, Muyinga n'ahandi. Nigute twavuga ko tukenye kandi hariho n'izindi ntara nyinshi zuzuyemwo inzahabu. Mukuru w'igihugu akabandanya ati yamara rero hari icantangaje mu Burundi bwose ariko himba ubutara amakoperative arenga 200 ari ku Burundi bwinjiza ubusa. None aho bariko barakora kubijanye n'umuyagankuba nta mazi rero naho agatangazwa nuko mu gihugu bose buzuyemwo amasoko yaba y'amazi meza hamwe n'ayandi yo guhinguramwo umuyagankuba ariko bikaba bitariko birahingurwa kugira ngo abarundi babikoresha. Ati hamwe muri ubwo bushikiranganji bo bishaka rero Burundi bwoshika kwihangiro rya 2060 mu myaka 5 gusa. Niko Varisito Ndayishimiye yoba yaratangaje, ariko rero akavuga ko hari ubushikiranganji butegerezwa gufutwa mu gihugu nkuko rero yoba yarabishikirije. Makuru w'igihugu rero akavuga ko hamwe bwofutwa bushikiranganji bujejwe harimo amasoko nanga gufataca abarundi bohomba kuko ngo mu Burundi dufise amakoperative yimba ubutare renga 200 mu kigega c'igihugu hinjira ubusa. Varisito Ndayishimiye akagira ati hamwe twofuta ubushikiranganji bw'amasoko nanga guvu ubutare n'agataka hari co abarundi bohomba. Aho rero akabatanga akarero ko n'ubushikiranganji bw'intwari ibereye bwafuswe kandi ntaco abarundi bahomvye ngo vyo vyerekana ko ataco bwari bumariye abarundi. Arongera ati maze imisi ntembera ndaba bijaye n'ubutare mu gihugu narumiwe dushobora kuvuga ko dukenye. Varisito Ndayishimiye akavuga ko Burundi bufise umurima weze Burundi nkuko weze neza akaba harimo ubutare. Akaba ramutswe Burundi ravuga kandi ko ubwo bushikiranganji bushatse Burundi bwoshika kumbona kazoza imyaka shika 5 mu gihe ca vuba kandi bikagereranwa nkuko ngo yoshika kuri yo mbona kazoza 2050. Dutandukire rero tuje mu Rumonge makuru havugwa mu gateka kazina muntu hamwe n'intwaro. Hari umukenyezi avuga ko ariko ararenganwa ni Valerie Ntiyibigira yahora n'umuyobozi w'ishure shingiro Le Petit Cheminot, n'ishure rero ryigenga riri ku mutumba Gihwanya muri komine n'intara ya Rumonge. Urongoye ishiramwe rero kaba ryashize iryo shure yaramwirukanye mu kazi bivugwa ko amwagiriza kwirukana umukozi yari yarungitswe gukorera kuri iryo shure akanamwagiriza gusahura ubutunzi bw'ishure. Ivyo Valerie Ntiyibigira akaba vyamirira kure akaba yerekana ko adashobora kwirukana umukozi w'ishure mu gihe atabushobozi yari afise bwo gutanga akazi bijaye n'amafaranga yaco kimwe kuko hari ababijejwe kabona ko hari hohoterwa ariko arakorerwa. Bakoreshejwe na Valerie Ntiyibigira nta buryarya bamuvuga ko bamuzi neza bamuvuga nk'umukenyezi atakindi camurazi nshinga
atari uko abo arongoye bakora neza kandi batekaniwe bubahirijwe ku kazi kabo. Yama yitwararika kandi ko umunyeshuri yotera imbere mu bumenyi. Umwe mu bo arongoye ku ishuri New Way School akagira ati umukenyezi ataraza kuturongora ntitwari tuzi amasezerano y'akazi icarico. Niwe yatuvugiye umukozi ashaka akazi niyategekwa gutanga kuwurongoye ishirahamwe ibice 20% vyayo ahawe. Twarahomvye umuyobozi. Ivyo bari biri mu vyatumye rero umukenyezi anahabwa guserukira amashuri yigenga mu buyobozi bw'indero mu ntara ya Rumonge nk'uko bivugwa nabo bakoranye. Umuvyeyi rero ati nakuye umwana wanje muri komine Burambi mu ntara ya Rumonge nyene ndamuzana kuri iryo shure kuko umuyobozi yashira imbere akanovera k'indero. Barere nibigira yari afise amasezerano y'akazi canke contrat intertermine akasaba kurenganurwa. Bayize nibigira rero asarukira imbere y'amategeko y'amashure uko ari abiri yatangujwe n'ishiramwe arongoye. Twamurindeye kugira ngo aduhe ikopi yerekana iyirukanwa y'uwo mwigishwa yagirizwa Valeri Nibigira anaduhe umuco mu vyo avugwa ko ariko ntaco yashimye kwishura. Nyuma vyuma bikoresha umuyaga nkuba rero uko vyifashe mu karere reka navyo bivyo duhereza ko mu karere ka Afurika y'ubuseruko vyuma bikoresha umuyaga nkuba biramaze kwijukirwa cane. Bamwe mu barundi barangurira imirimo bikemeza ko atagitangaje kuri bo. Mu Rwanda amamodoka yunguruza abantu n'ibintu akoreshwa n'umuyaga nkuba arahari, n'amamodoka arakoreshwa n'umuyaga nkuba kanifashishwa igitoro, zimwe bizitwa voiture hybride. Muri ico gihugu nyene amapikipiki akoresha umuyaga nkuba arakoreshwa cane mu bisagara mu kunguruza abafata ingendo. Zipikipiki rero abazikoresha bemeza ko ziba zifise bateri zibiri, imwe irakoreshwa umuriro ugabanutse cane umudereva agaca aja gutora iyindi aho bazishiramwo umuriro. Muri Kenya rero mu bisagara bitandukanye amapikipiki akoreshwa n'umuriro niyo akora cane mu kunguruza abantu. Amamodoka ari mu bwoko bwa hybride yigenga hamwe n'amabisi akora mu kunguruza abantu. Muri Tanzania hoho hari itereni ikoresha umuyaga nkuba kuva rero muri 2024 ikabikorera Dar es Salaam, Dodoma kubw'amakuru yatanzwe n'ibinyamakuru vyo muri ako karere bigashimangirwa n'abakorera ingendo n'abarangurirayo imirimo. Ivyo byose rero birasaba ko umuyaga nkuba uba uhari udacikagurika. Mu Burundi rero ubwoba bukiri inyuma, ariko kandi tubabwire ko hari imodoka zikoreshwa n'umuyaga nkuba n'ibitoro zamaze gushika nkuko vyemejwe n'ubushikiranganji byo bujejwe harimwo ubudandaji. Dukenguruke cane mwe mwese mudahwema gukurikira Hejuru TV. Mbasabe kugira ngo uyu munsi tuze kubana mu makuru hamwe n'ibiganiro tuza kubagezako ku ngingo zigiye zitandukanye. Imana ibahezagire.